inyuma yaho igitoro cinjiriye mu gihugu haribonekeza uruja n'uruza rwinshi rw'ingendeshwa mu mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Ku masitasiyo atanga igitoro twashoboye gucako ya hano mu gisagara ca Bujumbura yakirangwa imirongo y'imiduga n'amapikipiki yahora iharangwa mu misi yahera mu gihe c'ikena ry'igitoro. Imodoka yose yashika ikaba yaronswa urugero rw'igitoro cose bifuza, nubwo ari amasitasiyo make twashoboye gucako atariko arakora. Bamwe mu basanzwe bagendesha imiduga barashima ko igitoro bariko barakironswa uko bavyifuza. Ubwanje iyi ngingo imeze neza cyane, ahubwo turasaba ababikoze babandanye umugambi, kuko iyo ibitoro bibuze mu gihugu biratera rete kuri twese, nta muntu n'umwe adashikirwa, haba mu kwiyunguruza canke bivaye n'utuntu umuntu aba akora bashaka nko kudeplasa ugasanga biriko biragora. Twebwe twanezerewe cyane bose, mbere twisha dusaba byobandanye ko bibandanye ubunye amateka menshi kuri twebwe abenegihugu, yaba amazutu yaba esanse twasaba ko byomeruka, kandi ubu ku mazutu turabona ari akantu gahatse, twizere yuko bizogenda neza naho. Nubwo biruko abafise ingendeshwa zikoreshwa igitoro co mu bwoko bwa mazutu batashimye kuvugira ku vyuma, barasaba ko hogira igikozwe kugira amazutu aboneke, bakamenyesha ko niyabonetse ku masitasiyo batabarenza iritiro 50. Abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu bakavuga ko ari gike cane bivanye n'akazi kabo. Hakaba hacibonekeza n'imirongo miremire ku bituro vy'amabisi y'abantu barindiriye imodoka zibunguruza. Tubibutse ko ikena ry'igitoro ryatanguye kwibonekeza mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ibisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu ntibibe bigikora neza.